Turabaramukije mwese muriko muraraba BTV. Uno munsi rero twaba twabazaniye umutumire adasanzwe ari l'une des organisatrices wa Miss Burundi. Rero reka tumwakire akaba ari ngaha tumuhize akazi. Murakoze cane. Ngira ngo nogira ko nivuga. Yego. Je nitwa Rosaline Kamariza, nkaba ndongoye ishirahamwe ryitwa Ingo mu majambo yose ni International Network for Equal Gender Opportunities. Rero rikaba ari ishirahamwe rifise ikinyamakuru Ingo Mag, akaba ari twe twatewe iteka ryo kugira ngo tunganye higanwa Miss Burundi ku kiringo c'imyaka 3. Yego. Tukiri ngaho nyene kuri iyo concours ya Miss Burundi, n'ayahe ma objectif principal canke ama valeur mwashize imbere muri iyo competition? Reka mpere ku ma valeur. D'accord. Ma valeur twashize imbere na ma valeur na Ingo isanganywe harimo innovation, harimo passion, harimo intégrité, harimo na excellence. Murumva ko twahereye ku ma valeur yo hejuru kandi dusanzwe tugendera kugira ngo nikibe igikorwa c'igihugu mugabo co ku rwego rwo hasi. Dushaka ko tukiduza urwego rwo hejuru kugira ngo gitere iteka igihugu, gitere iteka imiryango yarungitse abo bana muri iryo higanwa, ariko kandi kidandaze ishusho nziza ry'igihugu mu makungu. Rero iyo competition nico twayifurije ubwa mbere, ni kugendera ayo mavaleur kuko na mavaleur hagushira ku rwego udashobora gutirigana ngo uvuge ngo uri gukora amakosa, ntibiba bigikunze. Ica kabiri, ico no kwita objectif nkuko wavuze intumbero, nuko twifuza yuko iryo higanwa ridasa n'ayandi mahiganwa yagiye araba. Ica mbere nuko ritunganijwe n'ishirahamwe ry'abakenyezi. No kuvuga ngo baba candidate tubafata nk'abatonyi bacu, twifuza ko ahubwo banakora n'ivyo twe tutakoze mu myaka yose twaba tumaze turiko turakora. No kuvuga ngo nimba barinda kugira akarangamutima, baragira akarangamutima k'umurundikazi afise ubuntu, umurundikazi w'indero, umurundikazi aciye ubwenge, kuko muri no minsi tudandaza ubwenge, tudandaza ivyiyumviro. Nico gituma tubasaba ngo babe bafise n'imigambi myiza, imigambi ishobora gufasha igihugu gushika ku iterambere rirama, dushike kuri rya vision ya 2040 2060. Ariko tukavuga tuti n'umurundikazi muserukizi. Umurundikazi muserukizi ni umuntu agenda agororotse, ni umuntu ashobora guserukira igihugu akavuga amateka yacu, akizi les valeurs zacu, agashobora kuvuga akaranga k'iwacu kugira ngo akaratire abandi baze kuraba Burundi, haba kubutemberera canke kubushiramo imitahe. Ico nico dutwifuriza cane Miss Burundi. Rero mu kumwiyumvira gutyo twashizeho ibintu vyinshi bimufasha kugira ngo abe uwo mukenyezi twifuza ko twereka amakungu ko ari we Murundikazi, ariko tukamuha n'ibimufasha, kuko burya ikigize umukenyezi si ubwenge gusa, si kuba afise umugambi, ni no kugira amagara meza. Hariho inyigisho rero zitandukanye twagiye turashiraho zituma amenya ingene yitunganya mu magara yiwe, arivyo santé sexuelle et reproductive, ingene yokwirinda amabi afatiye ku gitsina canke akigisha abandi, akabahimiriza kugira ngo abe vy'ukuri umuserukizi atwara ijambo, akagenda atwaye n'abandi bose bari inyuma yiwe. Hariho ibijanye no gutunganya umugambi no kugira ngo amenye ingene awuronderera uburyo bwo kuwushira mu ngiro, ashobore gutanga akazi abahejeje gukura agashomeri mu rwaruka. N'umukenyezi vy'ukuri no kwita w'imboneza, niwe turiko turifuriza kuba Miss Burundi. Ego, Miss Burundi si rya mbere ibaye, yahora iba. None muri uno mwaka n'akahe karusho mwamutuzani, na cane cane ko l'année passée ntigeze iba? Ego. Akarusho nibaza ko nasa n'uwari yatangiye kubivuga, nuko hasanzwe hatorwa aba Miss 4, twe tukazotora 5. Nshatse kuvuga Miss Burundi urya twara irya yambara twambika irya couronne, hakabaho n'ivyegera vyiwe bibiri, première dauphine na deuxième dauphine, hakongera hakabaho Miss Populaire, hakabaho na Miss Développement. Kubera ko turinda kuguma dushize amaso kuri irya hangiro ry'igihugu giteye imbere, cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Dushaka ko bavyiyumvamo kuva mu buto bwabo. Rero ico ni cambere. Ica kabiri nuko waraba mu bushimwe tuzotanga, turavye ibihe tugezemwo n'intambamyi zitandukanye umuntu agenda aragira mu kubaho no mu gutunganya imigambi, twifuje ko Miss Burundi atacomubuza gushika iyaja, tumuha imodoka electrique n'amapano solaire yo kugira ngo ashobore kuyalimenta. Ntiyamuvuga uti ntazareke gushika iyo yogiye ngo ni kubera ko kumbure yabuze igitoro canke ikindi. Umuntu agenda ararondera ibiza ari nyishu
y'ibibazo abantu babona mu buzima bwa misi yose. Ico novuga ngo ni icambere. Ica kabiri naho nuko twashizeho izo nyigisho zimuherekeza kugira ngo amenye ahadodora, kuko arabashiraho imigambi ugasanga bafite imigambi myiza mugabo ntibamenye abo bitura. Rero abo basanzwe bazokwitura basanzwe aribo bazona baherekeza mu nyigisho zitandukanye. Paeje tuzoba turi kumwe, BDF tuzoba turi kumwe, Bije tuzoba turi kumwe n'abandi batandukanye batanga inyigisho zitandukanye haba mu vy'inyifato. Tuzoba turi kumwe n'abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi bigisha kuri kahise ku Burundi, uruhara rw'umukenyezi kuva kera gushika uno munsi ingene ariko arunganira, kugira ngo bumve ko baje gukorera mu ngata bakuru babo aho bagejeje n'ivyo batashitseko babishikaneko. Ibyo rero ni kugira ngo aronke inyigisho z'impande zose, kama izo nyigisho azoronka inyinshi muri zo bazotana ama certificat. Ni ukuvuga ngo ntitwiyumviriye gusa kuri bariya bazoronka ubushimwe, twariyumviriye no kubatazorengana, kuko competition malheureusement harinda kuba batorwa n'abasigara. Mugabo abashitse muri demi finale bose bazoba bafise ama certificat. Ni ukuvuga ngo atashe muhiri wabo azoheza avuga ati hajya ahantu sinagiye guta umwanya, nararonse certificat ituma nzokwakirwa muri Bije, muri BDF, babandanye banyunganira mu mugambi, kuko twavuze ko turi mwihangiro rya 2040-2060. Ntihakenewe imigambi 5 yabo bazotorwa, hakenewe imigambi y'abantu benshi kugira ngo batange akazi, duteze imbere igihugu. Urumva abo bose bashoboye gushigikirwa mu buryo butandukanye, bituma bashobora gufasha mu iterambere ry'igihugu. Ikindi twazanye c'akarusho nuko bahejeje gutorwa ntituzobareka gutyo onye, bazoherekezwa mushigwa mu ngiro mu kiringo c'umwaka, mushigwa mu ngiro ry'imigambi yabo. Bisigure ngo bya bindi usanga umuntu aca avuga ati je sinzi iyo biva niyo bija, kiravaho kuko arumva atekanye nuko afise abantu bariko baramuherekeza gushira mu ngiro. Hama haheze nk'ikintu kiringo c'amezi 6 dusubire turabe mbega wa mugambi uracari doctor turacakenewe, mbega ntacu umuntu yohinyanyura kugira ngo ushobore gushirwa mu ngiro vy'ukuri, ugire n'akamaro. Tuzogenda turabunganira rero gushika ico kiringo c'umwaka giheze, uzosanga bavuyemwo abakuru b'ama entreprise batandukanye, kandi nibaza ko arico dusabwa no guherekeza abatonyi bacu justement kugira ngo baze kudukorera mu ngata. Ivyo rero ni vyinshi. Hama hariho ama partenariat atandukanye ariko aravuka. Mwarabonye yuko hari abemeye Visit Oromia, ni ishirahamwe rikomeye cane rikorana na leta ya Ethiopia, bajejwe kwerekana ni nkuko kwa Visit Burundi yacu. Baradandaza cane ishusho ry'ico kibanza ry'aho hantu ku rwego rugezweho kw'isi. Tukavuga tuti yo twogira Imana akagenda akabonana n'abandi akabona uko babikora, arashobora kuba vy'ukuri umu ambassadrice w'u Burundi wo ku rwego rushemeye, akarudandaza gusumba uko dusanzwe tubikora ngaha mu Burundi. Rero hakaba n'abazoza bavuye hanze baje gukurikirana competition ya Miss Burundi. Ni ukuvuga ngo turiko turahamagarira n'amakungu kuza kuraba Burundi. Ni vyinshi n'ukuri tubateguriye, kuko uko vyiyumviro bigenda biraza nuko tugenda turaronka ama partenariat, tugenda turongeramo vyinshi bitandukanye. Ikindi nibagiye nuko abariko baratunganya iri higanwa kugira mubone ikibanza twahaye umukenyezi ni 90% arabakenyezi. Muri annonce mwagize twarabonye ko masite abakandidati biyandikisha harimo n'ama agence ya Banco. Mwogira ico mubivuzeko? Ego cyane, navyo biri ngira ngo mukabijya, reka ndavyita akabijya kuko Miss Burundi abantu benshi bari barije ko ari abanyabujumbura. Muramaze kumva ko hariho n'abantu biyandikisha bavuga ngo baserukira intara za Makamba, za Rutana, za Cankuzo, kubera ko bavye ari bavuka. Ariko ugaca usanga umunyarutana, umunyacankuzo ntamwiyumvamwo, kubera ko avuga ati ntaho twamubonye, uyo muntu aje duserukira gute, nawe ntahazi. Ugasanga kibaye ikintu cegukira abanyabujumbura gusumba uko aba ari igihugu, kandi ngo atogwa yitwa Miss Burundi. Tuca tuvuga tuti reka duha amahirwe n'abaruguru, barafise ico batanga, barafise ico kwerekana, imigambi ni bose bayishoboye. Kandi uravye ibiharuro vy'abana bari mu mashuri, abakobwa bariko baripanga, bateye imbere, baraciye ubwenge. Reka rero dufate ko Banco tugira Imana ikabikwiye mu Burundi bwose, ntihagire umuntu azovuga ngo nabuza ya bus yo kugenda kudepoza ati dossier yanje Bujumbura. Nico twashatse gushira imbere. Shingwe ciza cyane. Ubiravye no muri programme ibintu byose ntibizobera Bujumbura, bizobera na ruguru, kugira bakica kindi babona muri televiziyo cyaye bumva ku maradiyo kibasanga aho baje. Kare byahora biba? Oya ntivyahora biba. Muri
concours ya Miss Burundi comme itatanguye ubunye gira hari ibintu mwagiye murabona n'ayahema evolution mwabonye au fur et à mesure des années. Nibaza ngo ama evolution yarabayeho kubera ko byaritabiriwe abantu barabonye ko bashobora kubishiramo imitahe yabo bagafasha bagarekeza uyo mukenyezi kugira ngo yerekane ico ashoboye kandi bidandaze n'ishusho y'igihugu. Byarerekanye kandi yuko ubwiza biracari no mu kiganiro. Iyo bavuze ngo umurundikazi w'akaranga, umurundikazi mwiza, biracari muri deba n'uno munsi. Ameze gute, ateye gute, ni muremure cane, ni mugufi cane, ni munini, aronze, biracari mu biganiro. Rero vyarahaye amahirwe benshi batandukanye kugira ngo bagende barerekana ico bashoboye, ariko iciza nuko bashize imbere imigambi igatuma abo bakobwa bagira ico baterereye mu iterambere ry'igihugu. No kuvuga ko ari ico kuko natwe ahanini duhagaze ku bwiza, ubwiza butaherekejwe n'ubwenge ntaco bumaze ahanini. Rero twifuza ko natwe twoza kunganira abandi aho bagejeje, barakoze vyinshi n'ukuri bishoboka, n'ubu dushaka kubandanyiriza aho bagejeje, tugenda turaraba bishasha twogenda turongeramwo kugira vy'ukuri iyo platform yashizweho n'igihugu kandi yizewe ishobore kuba akaryo kuko umukobwa agira aho yikuye n'aho yishikanye kandi biterere mu iterambere ry'igihugu. Nk'umukandidate agomba kwiyandikisha nizahe critère mwebwe mubwa ziri très important muzokoresha mu maselection mwotubwira? Nibaza ngo hari ibipimo bitandukanye vyagiye biraja habona. Hari ibijanye n'uburebure, ingene uburebure ahatorenga kuba mugufi, kuko nibaza ko ico no kwita limite supérieure twarayikuyeho kuko abakobwa barafise ibipimo bitandukanye, ariko turavuga ati ntagende munsi y'imetero 1.59. Hari ibipimo vyo munda, hari ibipimo vyo no kwita mu gikiriza bitandukanye barinda gukurikiza. Ivyo ni ntarengwa, birinda kuba gutyo nyene, kuko sibo turiko turashaka ko yipanga mu Burundi gusa, n'uwo twifuza ko agiye no hanze yogira igihagararo mu bandi. Hanyuma ikindi naco nuko abafise umugambi ushobora gushirwa mu ngiro mu kiringo c'umwaka. Ikindi nuko ashobora kuvuga mu ndimi zine tuzokoresha ko ivyo ari biri mu vyo ategerezwa kuba afise. Ikindi nuko twabasavye yuko baduha, hari impapuro zitandukanye bateza gutanga, harimo ikarata ndangamuntu, kopi y'ikarata ndangamuntu, ariko hakaba n'urupapuro rwemeza ko iyo karangamuntu ariyo ruvuye muri commune. Hariho uruhusha rw'abavyeyi, kuko naho tuvuga ngo ni abana majeur bakwije imyaka 18, abenshi baba bakiba ku bavyeyi. Ni ukuvuga ngo uriya muntu akureze aguha vyose arakwiye no kugira ico avuze kuri kazoza kawe mu gihe aba ari wakigufise mu minwe. N'urwo rupapuro turarubasaba. Ikindi tubasaba nuko baduha udufoto passport tubiri kugira ngo dushobore gukora amadosiye yabo. Ikindi tugenda turabasaba, nibaza ko uko tugenda turakorana tuzobasaba no kugira umutima woroshe, kuko iyo umuntu aje kugufasha mutazinanye avuze ati reka nshireho urubuga ushobora gukuriramwo ukigiramwo ukaronka inyigisho, abajya abantu bose baba bahevye akazi kugira baze kukunganira, ni vyiza ko worosha umutima ukabumviriza, ukemera bakakwigisha, ukemera ukumviriza impanuro baguha. Kuko mugiye muracengacengana bavuga ati ni muruhukire muri hoteli mwifate gutya, nawe ugacunyika, nukuri ntubushaka akazi, nawe ntuzi kazoza kawe ushaka kariko. Rero turifuza ko nabo kwemera bakinjira mu ihiganwa, kuba abantu by'ukuri bumva bashaka guhinduka, bumva bashaka kunguka no gutera imbere no guteza imbere igihugu, kuko tuba turiko turagufotora impande zose, tuba turiko turakwereka amakungu. Guca rero uba utesha agaciro umwigeme w'umurundikazi, uba witesha agaciro wewe nyene, kuko abantu bose baba bariko barakubona, abavyeyi bawe. Numva umenga umuntu atabishashaye yumva bidashobora kumufasha, uyo sinomuhamagarira kuza muri competition. Ariko umuntu avuga ati jewe ko aba bantu barinze bakorana bagashira ubwo bumenyi bwose hamwe, nukuri je ngira ngende uko ndazi ko ntazotaha uko ninjiye. Abo nibo rero duhamagarira.
ego tubashimire cyane kubona mwatwitavye ariko mu kurangiza twashaka tubasabe ko mwebwe muri Influente muri mu bakenyezi b'akarorero ngaho mu Burundi mugira ico muvuze non seulement ku bazokwiyandikisha muri Miss ariko ku ba jeune fille bose mugire nk'akajambo wabwiye mu kubasezera. Ego mwakoze cyane mwakoze kutugendera nukuri turabasaba mugume mutwama hafi kuko nico kizotuma irihiganwa ryitwa ihiganwa kandi rishika kure nkuko twavyifuje tumenyekanishe ubwiza bw'u Burundi biciye muri aya mahiganwa nk'aya rero abazokwiyandikisha nukuri nashaka baze bafise umutima uri hamwe batekanye kuko bakiriwe na bakuru babo babafise ku mutima kandi ntaco tutazokora ngo baroranirwe muri iryo higanwa. Turifuza ko bakura ubumenyi, turifuza ko twigira hamwe kuko natwe turafise abaturuta babandanya batugira inama. Nta muntu rero yanka umuntu aje amugana ku neza ashaka kumufasha ngo yiteze imbere yongera ashiraho n'umugambi uzomutunga no muri kazoza twaratandukanye kuko abantu sabo kuguma hamwe abantu nabo gushwiragira bagakwira isi yose. Rero ndabahamagarira cyane kwitabira ivyo bikorwa mwiyandikishe ku bwinshi muze tubafashe kuko twegeranije no kuri ubumenyi butandukanye. Kuri muri rusangi naho kubigeme b'abarundikazi nashaka no kuri dukanure kuko umwanya wo gukora wacu n'uyu turi bato turafise inguvu turashobora gukora ibi abavyeyi bakoze byarabasavye imyaka myinshi ariko uno munsi dufise amafacilité menshi cyane gose hari ibintu dushobora gukora avec le digital hari ibintu dushobora gukora dukoresheje iminwe ubwenge bwacu tubusuma henshi haba mu matelefone mu bintu bitandukanye yagira ubusamara ngo agende mu bikorwa bindi bitagira akamaro yumve ko arinda kugira nawe icaterereye mu iterambere ry'igihugu. Murakoze cyane.